Paris tanze umupira muremure kuri Beni Salom Ramazan Aruna Baba takaje umupira Fabrice Rashid Leon takaje umupira irakoze Beni Masoud Narcisse igitsindo ca gatatu c'umugwi wa Aigle Noir bakurikiye Honorable Réverien Afande uti turabikoze bya bindi watwemereye turabikoze nimba ari inka uraza kwiduha nimba ari impene urayiduha ivyo watwemereye umuzungu kabisa uno muzungu Samson Pesora aremeje abanyamakamba aremeje uburongozi bw'umugwi wa Aigle Noir de Fighters bitatu Bumamuru igitsindo kimwe. Abahagarikizi bashoboye guhagarikira runo rukino n'abahagarikizi mpuzamakungu niyo bashoboye guhagarikira runo rukino rukomeye nkuko mubibona rero hano utangura ni Hon Réverien Ndikuriyo ukurikirana umutambukani wa nyene cyubahiro umukuru w'igicacu cy'u Burundi ukurikira kandi ni nyene cyubahiro umukuru w'igicacu cy'u Burundi ukurikira nyene cyubahiro umukuru w'igicacu cy'u Burundi ni General do brigade de police Muyenge Alexandre arongo ishira nk'umupira w'amaguru mu Burundi hamwe n'userukira ubushikiranganji ni umwe twita DG wa sport ni akanya rero ko gutanga kumbura imidari ku mugwi washoboye gutsindwa cyangwa washoboye guhusha kino gikombe cy'umukuru w'igicacu cy'u Burundi tubibuse yuko kino gikombe cyahora ku miliyoni 7 ariko akuvaho General do brigade de police Muyenge Alexandre afatiye cyangwa arongoroye ishiramwe umupira w'amaguru muri kino gihe rero ni gikombe rero kiri ku gaciro k'imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi murumva yuko rero ni intambwe ikomeye ivyo rero n'ibintu yari yemereye abarundi nibaramuka bamutoye azo genda aduza ubushimwe bumwe twaramunye nka Primus League muri kino gihe kandi turabonye n'igikombe cy'umukuru w'igicacu cy'u Burundi ni miliyoni 10 ni umugwi rero ubwa mbere na mbere ijya ni sheke y'umugwi wa Musongati iza gutahukana miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi hama turaza kuraba rero umugwi wa Musongati n'umugwi wabaye umugwi wa gatatu ndetse ndabona yuko na n'umugwi wa Vitalo urashobora guhabwa amafaranga ni miliyoni 5 ziza guhabwa umugwi wa Musongati wafashe ikibanza cakane cange ikibanza ca gatatu nge turabe abandi baza guhabwa kumbure sheke ni umugwi wa Vitalo nawo nyene uza guhabwa rero miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi bivanye n'ingene ni migwi rero yasezerewe mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma iyo ni sheke rero y'umugwi wa Vitalo n'umugwi ni sheke y'umugwi wa Vitalo Football Club rero n'usanzwe arongo umugwi wa Vitalo Evariste Mukurarinda sheke rero akaba ayihawe n'umutambukani wa nyene cyubahiro umukuru w'igicacu cy'u Burundi abandi rero bagomba bahabwe sheke n'umugwi rero wa Bumamuru n'umugwi wa Bumamuru nawo nyene ugomba uhabwe sheke
enge turabe sheke kumbure agashiruka butanga amafaranga n'umugwi rero wa Bumamuru wafashe ikibanza ca kabiri uza guhabwa naho nyene sheke sheke y'amafaranga angana n'ibihumbi ni sheke rero miliyoni 7 n'ibihumbi 500 niyo umugwi wa Bumamuru rero uza guhabwa ndetse n'umudari w'ifeza. Rero mukanya rero baraza kwambikwa imidari abakinyi b'umugwi wa Bumamuru ndetse banahabwe n'agashimwe kiwe na sheke bateguriwe ingana n'imiliyoni 7 n'ibihumbi 500 vy'amarundi. Uno mugwi wa Bumamuru rero ingene uza guhabwa ino midari. Rero no umukoca agira kabiri umugwi wa Bumamuru niwe rero atanguye Ndikuriyo Patient, umwe mu banyegori beza cyane gose bigaragaje mu higana rya Primus League, ariko no musi umumenyereza Jocelyn Bifubusa anigeze amuhakanya ko gukina. Kurikirana Claude umumenyereza w'abanyegori Salom Ramazan, Bazuza Jamal, Muhimundu Amani, Enoke Nsabumukama, Isa Hakizimana, Eli Eldinho, ndabona Balake hajya, ndabona Nicola, ndabona n'abandi bakinyi bakomakomeye b'umugwi wa Bumamuru. Mabano Shabane nawe nyene ni iteka rero ridasanzwe, tubibuse ko uno mugwi rero wa Bumamuru niwo mugwi wafashe ikibanza ca mbere mu higana rya Primus League, ni nawo umwaka wa mbere utahukanye igikombe ca Primus League, ariko bari bagerageje, bari bemereye abakunzi bawo yuko bikunze bashobora kubaha n'igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko urabona yuko bitakunze. Bashoboye kunyagirwa hano ku kibuga Umuco n'umugwi wa Aigle Noir Cs, umugwi washoboye kugaragaza ubushobozi ufise imbere ya Bumamuru ndetse urabanyagira ibisindo bitatu vyose kuri kimwe. Urangiza rero mu bakinyi b'umugwi wa Bumamuru ni kizigenza w'umugwi wa Bumamuru nawe ni Harerimana Rashid Leon, niwe agiye kwambikwa umudari, aza guhabwa rero na sheke miliyoni 7 n'ibihumbi 500 vy'amarundi. Mukanya rero nkuko mubona rero umugwi wa Aigle Noir Cs nawe nyene uri mu munezero udasanzwe hariya, aho ubona yuko umumenyereza wabo yamuka mu gihugu ca Espagne Samso Besola nawe nyene aryohewe cyane gose, umwaka wiwe wa mbere agaca atahukana igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Tuvuge yuko bano bazungu n'abantu tuvuge yuko bafise amachance atari make, kuko twarabonye no mu mugwi wa Flambeau du Centre aho Momchilo Medice nawe nyene umwaka wiwe wa mbere yaciye aha igikombe umugwi wa Flambeau du Centre utari bwigere utahukana igikombe cha Primus League. Unawe Samso Besola nawe nyene aratahukana igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ca mbere ari kumwe n'umugwi wa Aigle Noir, umwaka wiwe wa mbere agaca atahukana igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni iteka rero ridasanzwe, ni iteka ridasanzwe ku mumenyereza. Mwamubonye rero ni umumenyereza nawe nyene ubona yuko atoroshe, umumenyereza mwiza cyane gose, mwe mu bamenyereza beza cyane gose, akwiye kabisa, akwiriye agashimwe. Indongozi z'umugwi wa Aigle Noir zikwiye kumishimira kuko akazi yakoze n'akazi gakomeye cyane gose. Haraciye imyaka itari mike umugwi wa Aigle Noir Cs udatahukana igikombe, ariko urabona yuko ni iteka rero ridasanzwe. Umugwi wa Aigle Noir ugiye guserukira igihugu mu nkino za CAF Confederation Cup kubw'uyu mumenyereza Betula Besola. Ni iteka rero ridasanzwe. Turabe ingene ino midari rero iriko iratangwa, hama tuce tubereka ingene baza gutahukana igikombe.
nakanya rero ko gutanga agashimwe agashimwe rero kaza gutanga na Honorable Réverien Ndikuriyo nawe nyene baramwambisa umudari Muyenge Alexandre arongoyeshera ngo umupira w'amaguru yashoye kumwambika umudari ibiriko bigyo hera cyane gose abakinyi b'umugwa Bumamuru ni nyene cyubaye umukuru w'igicacu Burundi rero agomba ashikirize isheke y'imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi y'umugwa Bumamuru washoye gusinda umugwa Aigle Noir n'igikombe rero batahukanye bakigwaniye bimwe bikomeye cyane gose gusinda gukomeye cyane gose nk'uwa Bumamuru ugaca ubusinda ibisindo bigera kuri 3 byose kuri kimwe nakazi katoroshe igikombe rero bagomba bagihabwe igikombe bagomba bagihabwe na nyene cyubahiro umukuru w'igicacu Burundi arabaha igikombe kinini cyane gose giteye igomwe igikombe cy'amateka niteka rero ridasanzwe kubona umugwa Aigle Noir Fighters ukina umwaka abakinyi bamwe ngaha ni bashasha bakinya umwaka wabo wa mbere bagaca batahukana igikombe nakanya rero umunezero ni wose mu bakinyi ba Aigle Noir nibatinya yuko n'umukuru w'igicacu cy'u Burundi ari nyuma rero ni bintu bimeze neza cyane ni bintu biteye igomwe ni bintu bihesha iteka umugwabo wa Aigle Noir Fighters umugwi rero ubona yuko byaranse yuko utahukana igikombe cha Primus League ariko urabona ko utahukanye igikombe cy'umukuru w'igica cy'u Burundi na mateka rero adasanzwe. Mwinda Kole, mwaka wako wa kwanza unacheza Aigle Noir, unaitishwa kwenye timu ya taifa. Leo sasa umeweza kuchukua kombe la rais. Unapokelea vipi? Unachukuliaje? Furaha ambayo uliomo ndani yako katika nafsi yako ni ipi? Ya kwanza nasema kwanza asante kwa wachezaji wote, asante kwa staff technique yetu. Tuliprepare depuis mwanzo mpaka sasa tutafika kwa hatua ya kuchukua kikombe. Ni effort kabisa kubwa sana. Tunafurahi sana. Na nasema tena asante kwa supporters wetu kwa sababu hawakutuacha. Walikuwa nasi hadi mwanzo mpaka sasa. Tumebeba kikombe, ni furaha sana. Kuna matumaini kwamba mnaweza mkachukua kombe? Matumaini sisi tulikuwa nayo, lakini watu hawakutuamini tutafika kwa hii nafasi. Na sisi tulikuwa na matumaini. Tulikuwa na matumaini ya kuchukua na kombe ya ligi. Lakini haikuwezekana, tukasema basi hakuna gisi tuchukue tena kikombe ya ligi, atupambane tena kwa kikombe ya rais wa nchi. Ni kitu gani ambacho mlikosa kwenye kikombe cha ligi? Mlikosa nini ili muweze kuchukua kombe la ligi? Palikuwa tu maeneo kidogo kenye ilitukosa ili tuchukue juu. Ukaangalia depuis match za kwanza paka masizième journée tulikuwa tuko juu. Ilifika wakati mwa hivi tukatrevishe kidogo ndio lituma turashusha, lakini atukulashe tuliendelea kupambana juu tulikuwa na objective tuchukue kombe moja katika vikombe viwili. Ni vigumu sana kuona mchezaji anakuja anacheza katika mwaka wake wa kwanza Burundi na anaitwa kwenye timu ya taifa. Siri ipi ambayo ulitumia? Nasema hakuna siri ambayo nilitumia, ila tu nilikuwa na confiance na nilicheza na niko na objective zangu zenye ilibidi nifikie. Na Mungu akasaidia nikafika kwa hiyo hatua. Kocha kaniita, anasema asante sana kwa kocha mkuu wa timu national na asante sana kwa kocha wangu wa Aigle Noir sababu alipatia vitu ambavyo vilituma nafika kwa hii hatua. Mechi tumeona mechi ya Indonesia, umecheza mechi nzuri sana na hivi mnaanza kucheza mechi ya kutafuta kuweza kufuzu kwenye AFCON. Ukipata bahati ya kuweza kuchezeshwa, unawaambia nini? Matumaini gani ambayo unawapa Warundi? Naambia Warundi wapatie kwanza timu ya taifa confiance na si wachezaji wapatie confiance. Tuna imani tutasire, tuna imani tutacheza na tutakalifia ekipe kwa kukan 2023. 2024 pardon. Merci beaucoup. Umukuru